Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, muri Canada, bari i Buraya, France, Belgique, Allemagne, Angleterre, abari muri Australia, muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, muri Zambia, mu buseruko bw'igihugu cacu muri Tanzania, namwe muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, abatavuga kumwe n'ubutegetsi batandukanye baremeza ko mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Varisto Ndayishimiye abahanuzi biwe barongowe na Jean Claude Karerwa bavuga ko bahanuye Ndayishimiye gufasha imigambwe izoshigikira CNDD FDD mu matora, bakayiha ya mafaranga ibihumbi ijana miliyoni 100 z'ingwate no kubaronsa ayandi mafaranga angana n'imiliyoni 100 zo kuja mu myiyamamazo kuko bazoba bemeye guherekeza CNDD FDD mu matora. Nayo ngiyi migwi itazovyemera nayo iyo bazoyihorera ntibazoyiyaha. Ubwo hariko haravugwa ko ya migambwe 5 rero yandikira Varisto Ndayishimiye ngo abahanuzi biwe boba bikeka ko ari ubukene bafise bw'uko batazoronka izo miliyoni 100 z'ingwate n'izindi zo kwiyamamaza. Bakavuga ko rero ngo canke ngo bashobora kuba hari abantu bari hanze bariko barabaha amafaranga yo kugira ngo badurumbanye amatora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira ko kandi abanyagihugu bariko baridoga ngo umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye ngo ntambana kazoza tuzoshikako mu gihe yoba agitwara igihugu. Ngo kubwa Varisto Ndayishimiye we abona ko ngo kuba afata ibidandazwa byo Uburundi bwimbura akabishora mu mahanga bidahinguye canke bidatunganijwe neza, bitanyuze mu mahinguriro, ngo we arabona ko ari Uburundi buriko burogorora. Ariko kubwa Ndayishimiye we ngo ntabona ko hari uruhombo rukomeye cane muri kino gihe gushora ibidahinguye. Bamwe ati birumvikana neza igihugu gikenye kirangwa no gushorera hanze umwimbu udahinguye. Abanyagihugu batari bakeya rero ni ukuvuga ko bo babona ko nta nkeka ko mu gihe igihugu kitagira amahinguriro nk'uko twabibonye mu gice ca mbere mu nkuru zacu twabahaye, ntikiba gishoboye no guhingura ivyo cimbura bifise isoko mu mahanga. Ni ukuvuga ko abategetsi bava gusarura canke kwimbura umwimbu wabo bagatera bawuremeka indege canke ubwato. Ibi ni nako bimeze mu Burundi burongowe na Varisto Ndayishimiye ubu muri 2026 mu kinyenjana ca 21 kandi nta mugambi wo kubikosora uhari. Uruhombo ku gihugu ruzanana ahanyene kuko umwimbu udahinguye ugurishwa udufaranga tw'intica ntikize.
Ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwirirwa burapakira amabuye y'agaciro bukaremeka amakamyo bagashora muri Chine n'ahandi. Ikawa iratonorwa ikanikwa bagaca bashira kw'isoko, icayi n'ibindi ni uko nyene. Ndazi neza ko ntankekeranya ko n'aya mavoka ko arayazoshokana n'amababi vyose bakagurisha. Inkwavu nazo zishorwa amatwi n'amaguru. Ubutegetsi bucubahuka gushora umwimbu udahinguye ntibwari bukwiye kubesha abarundi ko buri mu nzira yimirije gushikana igihugu c'Uburundi ku rutonde rw'ibihugu vyifashe mu mwaka w'2040. Igihugu gikenye kirangwa n'urugero rw'ubumenyi ruri hasi cane mu mashure. Biratangaje ingene Ndayishimiye aguma ahenda abarundi ko igihugu cabo kirembeje urugendo rwerekeza ku mbonakazoza mu gihe ikibazo c'indero mu mashure cabaye akananira abahinga. Umukuru w'igihugu ubwiwe ari mu bambere bashinyaguriza incabwenge zitunze impamyabushobozi za Dogitera PhD mu rurimi rw'ikinyamahanga canke rw'icingereza, ko ari ibigugu abafise za Dogitera PhD. Wewe abivuga yijandajandira ariko ntazi uburemere iryo jambo rifise mu matwi y'abanyeshure bakiri mu mashure mato mato n'ayisumbuye canke abari muri za kaminuza. Iryo riba rije gutuma ivyahuha bihuhuka. Urugero rw'ubumenyi mu mashure rugeze aho umwansi ashaka mu Burundi burongowe na Varisito Ndayishimiye. Ikibabaje wewe agaca abandanya ashimangira ko kubwiwe adakekeranya ko urugendo rujana Uburundi ku mbonakazoza arurembeje. Ico Ndayishimiye Varisito yiyibagiza nuko igihugu kitagiramwo urwaruka rwanonosoye ibisata bitandukanye, rutaba rufise ubumenyi intelligence n'ubuhinga tekinike. Urwaruka rudafise ivyo bibiri ni urwa rundi ubutegetsi butereka mu bisata kanaka rugakora amarorerwa gusa. Ibiriko bibera mu nama nshingamateka n'akarorero ko icirwa umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Raba umushingamateka w'inkandagirabitabo Shabani Nimubona akaguma yirirwa guteza mu banyagihugu bo mu ntara yitwa ko aserukira, agira ngo aracafata ijambo, ukayoberwa ko hariko havuga umushingamateka canke umwihevyi teroriste. Abanyagihugu bo muri Buhumuza baba biteze ko umushingamateka agira yumvirize utubazo twabo bafise kugira ngo azotubashikanire ku bategetsi babijejwe. Yamara ivyo umengo we sivyo ajejwe, ahubwo abazanira amajambo akarishe aho yivuga yishongora ko yamaze abantu abaniga, akongera agahigira abatavuga rumwe n'ubutegetsi batarapfa ko nabo azobamarira. Imvugo nk'iyi naho isanzwe isuzuguritse, ntisanzwe.
irateye ubwoba n'umutima uhagaze mu gihe ivuye mu kanwa k'umushingamateka depite. Igihugu kirimwo abashingamateka nk'aba biturutse ku kuba ari abashingamateka b'inkandagirabitabo, kiba kikiri kure y'icitwa igihugu cifashe. Ntigishobora mbere no gushika kuri iyo mbonakazoza canke gushika mu bihugu vyifashe kuko kiba gitwawe n'inkandagirabitabo gusa, abantu batize. Kandi benshi bavuga ko ubwenge, ubuhinga burya binyegeje mu bitabo, vyanditse mu bitabo, benshi niho bagiye babivana. Mbe yemwe igihugu nk'ico ninde yohava agishoramwo umutahe ungana na miliyari y'amadorari? Ntago bishoboka habe na gato. Ico gihugu ntago ayo mafaranga uba ushoye uzoyagarukana, baca bayakurya, baca bakunyaga. Ibiranga igihugu gikenye ntitwobidondagura ngo tubimare, ariko hari n'ibindi bikeya twogenda duciye ku masonga kugira ngo namwe mwiyumvire niba koko igihugu c'Uburundi kiriko kiragana ku mbonakazoza. Abahinga baravuga ko igihugu gikenye cisanga gihanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu mu buryo budashemeye. Birumvikana ko igikenye gisumira vyose mu bindi bihugu, mu gihe coco kidafise ivyo kigurisha ku bindi bihugu kuko kidahingura. Ni gutya Uburundi bwacu bubura amafaranga y'agaciro, naho abiremarema baguma bitera agateka ngo 2040 Uburundi buzoba ari igihugu cifashe. Ibi ntago bizoshoboka mu gihe hadahinduwe intwaro, hadahindutse imigambi abategetsi batwaye igihugu bashobora gufata kugira ngo igihugu kigire icerekezo. Ikindi abahinga bavuga nuko mu gihugu gikenye hararangwa demokarasi iri ku rugero ruri hasi cane. Birumvikana ko igihugu kiba kitagiramwo incabwenge zibushitse kuko ubumenyi butangwa mu mashure buba buteye isoni. Ata n'umwe ashobora kwiyumvirira canke gutekerereza igihugu n'abanyagihugu. N'uwakabaye afise ubwo bumenyi ntibaca bamuha urubuga ngo abushire mu ngiro, agaragaze canke yerekane ivyo ashoboye gukora. Abanyagihugu baca bisanga batazi amategeko abagenga, eka n'uburenganzira bwabo ntibaba babusobanukiwe. Hari n'abanyepolitike babikora n'impaka kugira ngo bime ubumenyi abanyagihugu, maze bayobore abantu bameze nk'intama batajijutse namba, kugira ngo bitazobagora kwama batwaye igihugu canke batwaye abantu bajijutse. Harya birya bintu Shabani nimubona avugira mu banyagihugu, turashobora gusanga bihimbara Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo, bagafata ko bamenyesheje, babona ko urya mushingamateka Shabani nimubona ariwe mushingamateka ariko arakora ibikora inka mu gihugu kubw'abo bagabo nyene, ariko siko bimeze gose, n'ukwica igihugu nk'uko bigenda bishikirizwa. Mu biranga kandi ibihugu bikenye, abahinga baranavuga kwigwirirana ry'abantu rirenze, kuvyara abana benshi, kugwiza uruvyaro.
Uburundi nabwo buri ku murindi w'igwirirana ry'abantu rinini kandi ubutegetsi bubifata nk'ibisanzwe, ntibabona ko ari ikibazo kiriko kizotera ingorane muri kazoza, mu gihe bazoba bafise abanyagihugu badashoboye gutunga, batabonera ivyankenerwa vyose. Abarundi benshi baracagendera kuri ya mico ya kera ivuga ko abana ari umugisha. Ibi hariho amadini avyigisha n'ubu mu kinyejana ca 21. Nivyo abantu ni abogwira kuko igihugu kirakeneye inguvu zigikorera, ariko aho bigeze mu Burundi umurindi w'irondoka urarenze ukwemera, kandi ingaruka ni mbi cane, na cane cane iki gihe ubutunzi bw'igihugu busanzwe buri mu cobo, barabutaye mu manga. Hari abo bitashobotse ko baronka ikibondo bahava bantahura nabi, bagatangura kuntuka bivanye n'uko bo ico kibondo bakibuze. Mugabo ivyo ni Imana ibigenga, ariko si abo babuze ibibondo turiko turavuga abo babibonye ariko bakabandanya bagwiza uruvyaro nyine, kandi biboneka ko n'urwo ruvyaro bariko baravyara badashoboye kurutunga canke kurukuza, kururera. Ariko ntibasubire nyine, mugabo ntibaturenganye kuko inkuru ntiriko ivuga nyine ku bugumba, ahubwo yerekeye igwirirana ry'abantu, croissance démographique nk'uko bivugwa, naissance rate nk'uko bigenda bivugwa, canke birth rate mu rurimi rw'icongereza, aho abantu bagwirirana ku murindi munini, kandi ivyo birateza ingorane mu gihugu cose muri rusangi. Nk'uko tugenda tubivuga muriyumviye ko naho Ndayishimiye aremesha abarundi ko urugendo arurembeje yerekeza Uburundi bwabo ku mbonakazoza ari ibinyoma bifatika. Inzahabu arimba agaca ajana kw'isoko, agapakira amakamyo akajana mu Bushinwa. Amakorota n'agasakereti arimba agaca ashora nyine, agaca aremeka indege igashikana mu Burusiya n'Ubushinwa. oru barimba bagaca baremeka indege, babona nikeri n'ayandi mabuye y'agaciro ngaha mu gihugu c'Uburundi, susoro zirahari gose, ariko udufaranga tuzivamwo ni ntica ntikize. Kandi nanone n'utwo tuvuyemwo biravugwa ko abo bategetsi babanza tugabangana, buri wese agakuramwo ayiwe akabanza gucisha ku wepfo mu kigega ca leta, bikavugwa ko ata kintu gishemeye gishika mu kigega ca leta, ahubwo biranaboneka ko Uburundi bucujuje neza na neza ibiranga ibihugu bikenye gose ku ntwaro ya Varisito Ndayishimiye, mbere bikaba bigeze aho hari n'ivyunyutse kurusha uko vyari vyifashe imbere yuko ashika ku butegetsi. Asanzwe avuga ko bamuhatiye ko ngo aje mu butegetsi atabishaka. Ivyo nivyo Varisito Ndayishimiye agenda arivugira, hakibazwa ukungene umuntu bahatiye kuja mu butegetsi atabishaka yotwara igihugu neza akagira aho akivana, ko biboneka ko ivyo ariko arakora atabizi nawe, nyamara
biboneka ko Varisito Ndayishimiye ari umubeshi akomeye cane, ni umuhinga mu binyoma, ni umuhinga mu kubesha, kuko iyo baba baramuhatiye gutwara igihugu ntago yakabaye ariko aragwanira ikiringo kigira kabiri ngo aje gusubira gutwara igihugu, niyo kabaye ariko arabuza Agathon kwitoza kugira ngo azotware igihugu ko ari we abishoboye, nyamara no muri mwaka w'ibihumbi 2020 Agathon niwe yari yatsinze amatora, ariko uyu mugabo Ndayishimiye avuga ko yahatiwe kuja ku butegetsi baramufashije ariba amatora, biba Agathon izuba riva ku murango habona, abantu bose barazi ivyashikiye Agathon no kungene Varisito Ndayishimiye yageze kuri ubwo butegetsi, avuga ko bamuhatiye kujamwo. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha, tuje gutohoza n'ayandi. Kugira ngo aze agushikako wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye, naho ubutaha mugire aho muba kandi mwubahwe. Imana ibandanye kubazigama, irinde abarundi n'abarundikazi.